mwiza kaze mu mwanya mwiza, umwanya udasanzwe, umwanya uhora yateguye ku bwawe, umwanya uhora yateguye ku bwanje, umwanya udasanzwe, umwanya w'igikundiro, umwanya w'Imana. Reka tubabwire muri kumwe na Jackson Nkeshimana, turaza kuvugana ku majambo meza cyane. Murazire ko twavuganye ko turiko turiga ku minyororo 6 iboha abantu b'Imana. Umuntu w'Imana akagendagenda neza, agendagenda bisanzwe canke bidasanzwe sinzi, mugabo akababoshwe n'umunyororo runaka canke n'iminyororo 2 canke 3 n'itanu canke yose 6. Ubushize rero twarize ku minyororo ahanini ku munyororo umwe wa mbere. Umunyororo wa mbere wari witwa ikinyoma. Ikinyoma twarakiciye hirya nino, turabona amabi yacu kandi turasengeye abatari bake. Ndizera ko bashoboye kubohoka ku kinyoma. Uno munsi rero turaza kuvugana ku kundi munyororo uboha abantu cyane kandi gose, wo kwaburimo abantu benshi cyane. Uwo munyororo rero ni umunyororo witwa ubusuma. Munyororo witwa ubusuma. Reka dusome igitabo cyo kuvayo igice cya 20 ku murongo wa 15. Igitabo cyo kuvayo mu gice cya 20 ku murongo wa 15 havuga ati ntukibe. Ni jambo rigufi cyane rivuga riti ntukibe. Uti Jack, Jesse niba kuko sindigera nsimba urukuta ngo ngiye kwiba inzu ya Murundi canke sindingera mfata ngo ncomora amafaranga mu mufuko y'umuntu n'ibindi. Ariko rero uno munsi ngomba ko tuvugana kuri munyororo w'ubusuma waboshe abantu benshi cyane. N'abantu benshi rero bagendana uwo munyororo kandi rimwe na rimwe barabimenya, n'ikindi gihe ntibabimenya. Hari gihe ubaho mu buzima bwawe ukabona umenga ubusuma ni ikintu gisanzwe, canke ugasanga n'ikindi gihe ubona kumenga ubusuma ni ikintu kibi cyane, ariko ukabukora utabishaka. N'ikindi gihe ukora nyabusuma utabizi ko wivye, ufata ko ari bisanzwe. Reka tuvugane neza na neza. Kwiba bisigura iki? Kwiba no kuvuga gufata ikintu cy'umuntu atabiri kurekuriye. Kwiba ni gufata ikintu cy'umuntu utabirekuriwe. No kuvuga ko ikintu cy'umuntu kibari gwiwe kandi ubizi neza ko ari gwiwe, mugabo ukagifata utabirekuriwe. Rero umusuma n'umuntu aba yakoze ico kintu. No kuvuga umuntu wese afashe ikintu cy'umuntu atabirekuriwe na nyene cyo mu bari ubusuma. Dufata karero, winjiye muri bus iragushikanye aho wategereza kugenda. Nuvuga ko nubwo mutavuganya ati utegereza kumpa amahera, urabizi neza ko winjiye muri bus utegereza kuri amahera ya bus. Mugabo hagera umwanya wo gusohoka, ugasohoka utarishiye amafaranga, nuvuga ko uba wivye. Kandi wewe na wa wundi yabomora inzu canke yabomora bank araja kwiba mu banki, mwese murabasuma basa imbere y'Imana. Rero nta kuraba ngo hari umusuma mukuru na musuma mutonya. Mu mategeko niho usanga baraba wa wundi yivye ibintu bibayabaye, nk'uwafashe yivye inkwi sico kimwe n'uwafashe yabomoye ibanki, uwafashe yivye ipine y'ikinga sico kimwe n'uwafashe yivye umuduga. Uravyumva nawe ko mwisi bigenda birutana. Mugabo ku Mana, Imana ntabwo iharura nk'abana b'abantu. Umusuma yivye binini n'umusuma yivye bitonya bose n'abasuma. Nico kimwe na wa musuma wa wundi ataze, ashobora kuba atazi ko ari umusuma, ugafata telefone ya mugenzi wawe ukandika message, nuvuga wakoresheje amayinite yiwe atabikurekuriye, ukibwira ati n'umugenzi nta ngorane. Ariko ni vyiza ko ubanza kumubwira, kuko ataruko naho ububaye musuma kandi uja mu gitigiri cy'abasuma nk'abandi. Umusuma rero ni wa muntu akora ikintu cyose agatora agakuraho ikintu aho cyari kiri akagikuraho kandi atabirekuriwe na nyene cyo canke n'ubifitiye ububasha. Ni nka kwa kundi kandi umuntu ashobora gutora ikintu mugabo akabazi uwagitaye maze akiyumanganya, uyo nawe n'umusuma. Oti Jack, bwa undi abasuma ni benshi. Hobaho association y'ibisuma, ndazi ko nuko boca bayifata, muravyumva namwe. Mugabo hobaho association y'ibisuma bizwi neza ko ari bisuma, ndazi ko yoronka abanywanyi benshi, usanga bayirimo ari benshi cyane. Ni nka kwa kundi uja kugura impuzu canke ikindi kintu
mukumvikana ku kintu ugasanga ni pirate, mukumvikana kuri ico pirate, mugabo yihenze akaguha ikindi cha original ukacujana kandi wabimenye neza ko yihenze kandi ukagenda. Ari nigiye kandi usanga nyene kugurisha yihenze akagusubiza amafaranga menshi kandi ugataha ntubimenye, mugabo washika muhira ugasanga yakwishuye amafaranga menshi kandi wiyumwanganije ukayagumya, uwo nawe abari umusuma mu bandi. Nuvuga ko kuba uri umusuma ntibisaba gusa kuba wo ufata ukabomora inzu ya murundi canke ugasimba urukuta canke ukaja gucomora mu mifuko. Ubusuma buri kune buri gutanu. Hari n'ibindi bisuma rero vyakaruhariwe nza kuvuga, ni bisuma bitiba ngaha mu gisagara ca Bujumbura gusa canke bitiba mu bisagara bikomakomeye. Ni vya bisuma ntivyiba n'abamarayika warashaka, vyiba Imana hariya mu ijuru. Ijambo ry'Imana muri Malaki ritubwira ko abantu ati mbega ko mwangunze, abantu ati twakugunze iki, ati mwarangunze ibigira 10 n'amashikanwa. Umuntu wese agikigira 10 si ciwe ababaye umusuma yivye Imana. Urumva rero ko bisuma ari vyinshi, hari abantu biba kugezaho biba n'Imana. Murumva ko hari abasuma n'ibisuma vyakaruhariwe byarengeje bigeza ahandi hantu mu rundi rwego go hejuru. Kuba wiba suko kumbura wavutse uri umusuma, canke kuba wiba suko waravuze ati je ngiye kuba umusuma, mugabo biza buke buke bivanye kumbure n'impamvu runaka. Hari abantu biba bivanye n'imico yabo. Hari ikindi gisagara numvise bavuga ko aho hantu na hafi nyene hafi imbere ni mu gihugu duhana imbibi. Muri ico gisagara kiri muri ico gihugu, kugira ngo umukazana no kuvuga umwigeme yabiriwe ahantu, kugira ngo bamenye ko azotunga umugabo cyangwa azotunga umuryango, bamuhikapo bakamubwira ati genda usume ata amafaranga utwaye. Ni watatacuzanye bizumvikana ko udashobora gusumira umugabo. Mugabo ni wataha ufise ivyo wasumye ivyo wazanye, no kuvuga wivye, aho birumvikana ko uzoba ari umuntu ushobora gutunga umuryango. Iyo birashobora kuvana rero n'imico. Hari umuntu usanga yiba bivane n'iyo mico. No mu Barundi birimo, no mu Barundi mu mico yabo hari abatama baciye umugani werekana ko hari mu bisuma kandi byakaruhariwe, ngo ugasanga mu migani yabo harimo amajambo atandukanye yerekana ko ngo umugabo n'ujye utwiwe ngo akajya n'utwabandi. Urumva rero ko baba bamuhaye ubuhizi, wa wundi yivye, wa wundi yari utwiwe akajya n'utwabandi. Nuvuga mu mico umuntu ashaka kuba ari mu mico runaka, iyo mico ikamutuma abo umusuma, kandi ubusuma bwiwe akabona umenga nta cyaha kirimo, kuko ni mico nyiyo yo kuvuga umugabo n'ujye utwiwe akajya n'utwabandi. Ababonetse ko ari umugabo, ababonetse ko ari umuntu akomeye kandi w'intwari. Mugabo n'ubusuma naho biba birekuriye kumbure n'imico yawe, n'ubusuma busa n'ubundi. Kandi Yesu niyaza nta mpamvu nimwe itazotuma uzasigara. Nuvuga ko uzosigara cyo kimwe n'ibindi bisuma bya bindi mwahuye bivuye kubomora na cakini ca bomora inzu yawe kikakwiba, bajya bose murashaka kuja mu muriro umwe kubera mwese muri bisuma. Hari abandi nabo biba bivanye kumbure n'ubukene. Ubukene buri mu gihugu kanaka canke naha mu Burundi murazi ko turi mu bihugu vya nyuma cyane bikenye ku isi. Umuntu akaba kenye gose ku buryo yumva umenga yo kwiha ibigori vya naka kubera yumva ati je ngira mfe n'inzara, canke ati no kwiba umumbati wo kwa naka no kwiha. Hari n'ikindi gihe abantu baca babikoresha bakita ko ari ubukene, maze no mu buzi barimwo bakaca batangura kwiha. Ntibita kwiba, bo ntibita kwiba, mugabo bariha bakadeplasa bagakura ikintu ahantu cari kiri bakagishira handi. Umukuru w'igihugu umwe niwe yari bari bamuzi cyane nk'umusuma, niwe yabwiye abantu ati mu gihugu canje nta bisuma bibaho, haba abantu badeplasa bakuraho ikintu aho cari kiri bakagishira handi, ati wiba n'ugikura mu gihugu akijana mu kindi gihugu. Nuvuga ko hari abantu bazi ko kwiba ari ibintu menga nibisanzwe. Hari igihugu kimwe bavuga ko coba kirimo ibisuma cyane cyane, ni igihugu kimwe cyo muri Afrika, ntashobora kuvuga izina kumbura bakivukamo ntibambone nabi. Ico gihugu baracemera cyane, mbere bavuga ko ari cyo cyambere ku isi kirimo aba escrow benshi, kirimo n'ibisuma byinshi. Iyo ni inkuru gusa isanzwe yerekana ubusuma. Bavuga ati hari igihugu Abashinwa ati barakoze icuma, ico cuma gishobora gufata igisuma aho giciye.
ati batwa inyacuma bagicishije mu Bushinwa ati gifata ibisuma amajana 250 bagicikanye mu Faransa gitwara gifata amajana 350 bakijanye mu Bwongereza gifata abasuma amajana 450 bagitwaye muri Amerika gutyo na gutyo ati mugabo bagitwaye muri ico gihugu we wibaza ko baronse ibisuma binganiki ahubwo bahavuye banaciba naco nyene kwerekana ko ari ibisuma karwariwe bahavuye banaciba nuvuga ko hari abantu bazi kwiba kandi nzi kwiba na nzi kurarira bashobora kuba bari ngaho umwe abazi kurarira uwundi akabazi kwiba anigiye kandi usanga uwuzi kurarira ari nawe kandi ari umusuma wamushira mu bintu byabate akirararira bino bintu ugasanga ni nawe abitoye anavyivye ukacusanga birakomeye cyane kandi bibaye nabi kurusha ibisuma bibaho kandi ibisuma kugira ngo bibeho suko boba bashonje nkuko kumbure benshi biyumvira ko ari abakene biba hari n'abantu b'abatunzi bambara amakoti neza bambaye amakravati bafise imiduga myiza bafise amazu meza usanga n'amazu yabo bafise aciye mu nzira z'ubusuma usanga n'imiduga bafise yaciye mu nzira z'ubusuma usanga n'uburyo bwose bwo mu buzima bwabo bafise usanga ubusuma bubaho rimwe mu kwezi canke rimwe mu mwaka niburi nta mwaka ushobora guhera utivye aha dofata abantu nk'ibihumbi 10 bakafatira rimwe ciki kivunga bakababaza mbega wowe umwaka urashobora guhera utivye agasuzuma neza mu buzima bwiwe nuko aho yo hava nabesha basi dufate ko Imana yo harura mu bantu baba mu gace kanaka igafata abantu nk'ibihumbi 10 igasuzuma abashobora kuba bamara umwaka wose ativye n'ikintu na kimwe wosanga ari bake cyane babaho aba bose mubona aba bose mwabonye abo bose muri bo bamwe nabasuma kandi nabasuma bakaruhariwe mugabo batari muri babasuma bacomora mu mifuko batari muri babasuma bakoresha inkoho canke baza mu ijoro kwiba mu nzu z'abandi nuvuga ndiko ndakubwira ko umunyororo ugira kabiri n'umunyororo witwa ubusuma bwarafashe abantu cyane kandi abantu bitwa ko ari ab'Imana bakagumana ubusuma batabizi abandi nabo bakaba babizi abandi nabo bakaba bifata ibisanzwe bakabona umengana ubuzima busanzwe bakabona umenga nta ngorane nini zirimwo ariko ndakubwiye ko ubusuma urimwo ndagomba ko uno munsi uwo mugozi ukuva ko kuva uno munsi ube uwidegembya navuze ko ubusuma ari ugufata ikintu c'uwundi utabirekuriwe nico kimwe n'abubakanye ugasanga umudamu hari ibintu bita ngo ni kirimba akagikora umugabo atabizi cyangwa asanga umugabo nawe afise umushara umudamu atabizi bwa bundi kandi wategerezwa kuba muri hamwe mwategerezwa kuba muri mu rugo rumwe mwategerezwa kuba muri umwe byose mukaba mubizi uyashize pembeni atabizi nuvuga ko wawivye kubera ko bigize winyegeje iyaba byari mu muco wari kubigira utabinyegeje ubusuma rero bwarafashe abantu burabazingazinga ukuntu ku buryo usanga n'umuvyeyi ariko arigisha umwana wiwe kwiba atabizi umwana arashobora kuba yiba mugabo ntubifate ko yagize nabi dufata akarorero wamutumye ko akuzanira kumbure ivyasuma vy'amafaranga 1000 maze yashika hariya akabahenda ukuntu maze agatora ivy'igihumbi n'amajana 5 kandi wamaye 1000 yashika muhira akakubwira ati bari bamaye ivy'igihumbi ati arasamana gato ncantora caki n'ibihumbi 5 mugabo ntavye yamenye hari umuvyeyi acabwira umwana ati mwana uraza ubwenge wewe nzora ndagutuma misi yose urukura mwigisha kwiba ejo uno munsi yivye murundi mugabo ejo azokwiba wewe kandi bizogukomerera uzobura uko bigenza kuko yaba ari umusuma wo hanze wona kubisuka nica mugabo n'umwana wiwawe nta kundi rubugire muzobana nawe kandi azobandanya kwiba azokwigira umukene kandi nawe abo umukene avyara umukene bose babandanye barabakene kuko ubusuma uri buno munsi ejo kandi ukakenera kandi kwiba kubera vya bindi atari byo waruhiye urabikoresha nabi kandi bigahera n'ingoga ejo ugakenera kandi kurondera amahera kandi ukaronderera hahandi nyene hari umunsi uzofatwa ati misi y'umusuma ni misi 40 undi no yavuze ngo ibisuma byarigeze kugira inama barabafaraja badukiniye agakino
ngo ibisuma byagize inama bivuga biti nukuri ubuzima burazimvye nta kuntu boza baradufatira ku minsi 40 wa mugani uvuga ngo imisi y'igisuma ni 40 bagirageze bahindure batume bagira imisi y'igisuma ibijana ati kuko ubuzima bwo buragoye imisi 40 wivye imisi 40 bakaca gufata urumva ni imisi mikenya ati babe barubunguruze basi batume bashikana ku minsi ijana. Hari utuntu ushobora kuba wifatira ufata utuntu umenga n'utuntu dusanzwe mugabo ugasanga n'umunyororo wakoboshe. Hari ukuntu abantu biba kandi ntibabibona ko umenga bivye akafata umenga ni ibintu bisanzwe. Uraza umuntu afise telefone yiwe agafata amayinite atabikore kuriye ukavuga ati reka nihemo 20 reka nihemo 50 urumva na mahera makenya nkayo mahera makenya nawe no Imana ntiyari ikwiye kwarura kuko ari icaha niko wiyumvira kuko no mu butungane naho wogenda ukavuga ati nihaye amayinite ya 20 baca bakubwira ati yamusubize basi ingora nibihereye ngaho. Ariko rero kandi imbere y'Imana Imana ntiharura kakantu ko ari gatonya imbere y'Imana na ca kinini kandi nta nica gitonya. Uyo n'umunyororo wakoboshe kandi urawugendana ntavyuzi urafungura neza mugabo woshe n'umunyororo ukagenda genda neza mugabo woshe n'umunyororo ukambara ka costume keza canka agakwemu keza canka gakanzu keza mugabo ufunzwe n'umunyororo utazi kandi urabibona kumenga urumusuma mugabo ntuvyemere neza cyane kuri umusuma. Ushitse ahantu bariko barakubita igisuma uragikubita ukagikomesha sawa sawa ukavuga ati murabona abo bantu barara ku mugono w'abandi urabona ukagerageza kuvuga amajambo akomakomeye ariko kumbe umusuma nyezina bamusize ngaho ahari. Dusubire kuri wa musuma yiba kagezaho yiba Imana 90% y'ivyo waronse ni gwawe wenyene kandi nta muntu numwe akusaba ku nguvu ati bime 90% y'ivyo waronse ni gwawe mugabo Imana ivyiwe ni 10% nubijya ububaye umusuma ukiba kugezaho wiba n'Imana umva utari karuhariwe. Urabona umupolisi afise ingoho ariko acunga ibisuma bakaca bamucomora amafaranga mu mufuko umva uwo musuma atari karuhariwe. Hari bisuma n'ibisuma hari udusuma kumbure n'igisuma n'ibisuma sinzi canke n'abasuma kugira ngo tubaha agateka kabo ntitubite ibi mugabo babe abantu abasuma. Murazi ko abamugaye baranse ko kare bahora babita ibimuga umenga n'ibintu mugabo ubu nabamugaye. Ibisuma navyo ndizera ko aho biri ko biravuga ati utwita bi mugo tumutwita abasuma kuko bamwe muri bo n'abantu biyubashe bize abamwe muri bo n'abantu basenga kuwa Mungu neza cyane abandi muri bo n'abantu basengesha kuwa Mungu abandi muri bo n'abantu baririmba kuwa Mungu abandi muri bo n'abantu bakora ibikogwa protocol nziza abandi nabo bari mu basenzi abandi nabo bari muraba n'abandi ariko nkiragubwire ko uno munsi ni byiza ko ukwihana kuko utazi impamvu Imana yagombye ko uno munsi tuvuga kuri ano majambo nuzi impamvu Imana yagombye ko uno munsi tuvuga kuri iminyororo itandatu maze uno munsi tukavuga umunyororo ugira kabiri uvuga ubusuma uve muri ubwo busuma kugira ngo hora kumurukire kugira ngo ubone iyo uri kuraja maze ijuru zorishikemo mu mutekano ntangere wariyubaye ibindi vyose kandi amafaranga menshi buriya ntabwo yiba kandi nturigera wiyumvira kuja kubomura banki kandi nturiyumvira n'umunsi numwe wo kuja gutera umuntu kanaka ngo mwibe kandi nta n'umunsi numwe uriyumvira gukora umufuko umuntu mugabo urumusuma kandi muri abo bose bakora ivyo vyose umuri mu gitigiri kimwe kandi igihano c'Imana kije kubasuma no kuri wewe kiraza kuri we kandi atavyo wivye binini cyane wivye gusa amafaranga 300 ya bus wivye gusa amafaranga 50 bari bakugaruye bidaciye mategeko waguze ku ibotike sinze ahane waguriye mugabo bakaba bakusubije amafaranga 50 arenga ko kandi ubizi neza ukaharura neza ugasanga ni 50 yarenze ko mu gishingo cyo kuyasubiza ukayabandanyana wo ububaye musuma kandi imbere y'Imana ntuvuga ati nivye senkani gusa Imana iharura kuri
umusuma ntirinda kwandika ico wivye icarico canke ngo bagihe ububasha ati canke agaciro ati ki wivye ni kinini cyane uhanwa binini wivye bitonya ahanwe bitonya wivye aba ari umusuma gusa ukubusa kose. Hari ibisuma by'inzobe, hari ibisuma byirabura, hari ibisuma bivyibushe, hari ibisuma vy'imbamba bito bito no kuvuga bato bato, hari ibisuma birebire, hari ibisuma bigufi. Mu ngeri zose z'abantu hariho abantu bibisuma, harimo ibisuma by'ibizungu, hari ibisuma by'ibyarabu, hari ibisuma by'ibihindi, hari ibisuma by'ibidimudimu, hari ibisuma by'ibirundi n'ivy'ibirabure. Abo bose harimo ibisuma, kandi abo bose impera yabo ni mu kiyaga cyaka umuriro. Ntigitangaje kubona ugendagenda kandi waraboshwe. Uraba n'amaso yawe y'umubiri ntushaka kubibona ko waboshwe, ariko ugiye mu buryo bw'impwemu urabona neza ko waboshwe. Kandi uhora agomba kumurikire uno munsi, uhora agomba kugira ikintu cyiza cyane. Niyo mpamvu yarekuye ko twiga rino jambo. Yesu agomba agira ibishasha. Reka tumvirize no muririmbyi ati yisi iramurambiye. Ingizo yawe imyambi ya Satani ni myinshi, naremye waramutsinze, nanje zo mutsinda mu izina ryawe. Nasavye ingizo yawe imyambi ya Satani ni myinshi, naremye waramutsinze, nanje zo mutsinda mu izina ryawe. Zokubona yari mwami wanyitangiye igorogota, zoruhuka imibabaro n'imiruho ya hano mw'isi. Zokubona yari mwami wanyitangiye igorogota, zoruhuka imibabaro n'imiruho ya hano mw'isi. Numwanya mwiza ngomba ko no gusengera wowe wabaye mu busuma imyaka myinshi. Urashaka ko wabimazemo imyaka 5, urashaka ko wabimazemo imyaka 10, urashaka ko wabimazemo igihe kirekire cyane, cyangwa urashaka ko wabimazemo igihe gito cyane. Naco bitwaye igihe cyose wabibazemo, naco bitwaye umwanya wose wabimazemo. Urahagomba kumurikire uno munsi, uragomba kugirire neza uno munsi. Ubusuma bwawe wabayemwo cyane, wawayemwo mu gihe kumbure kitoroshe cyane, wawayemwo kumbure uragerageza kwibwira ko ari kubera ubukene. Mugara abandi bakene izo kuzanira abandi bakenye cyane, bari bakenye cyane kurusha wewe, ariko bativye kubera boba bakenye. Urashaka kuvuga ko kumbure nuko uba mu gihugu kifise imico y'ubusuma, ariko irashaka kuzanira abandi baba mu kindi gihugu cyoba kifise imico cyane y'ubusuma gose, ariko kandi ugasanga barahagaze neza cyane. Abantu bari bakugezaho biba badamu w'abandi, abantu bakibagezaho biba abagabo b'abandi. Urabizi ko wivye umugabo w'abandi,
urabizi ko wivye umudamu w'abandi, ico uwo n'umunyororo ukuboshe kandi bidakunda kushwa kwinjirana mu ijuru n'umunyororo. Hari iminyororo 6 tuzobandanya tuvugana. Ubushize twavuganye ku munyororo umwe, uno munsi tuvuganye ku munyororo ugira 2. Hari igihe ushobora gusanga iminyororo yose 2 uyifise canke 3 n'itanu canke yose 6. Mugabo rero ndagomba kuhoraho akumurikira akugirire neza kuva uno munsi agucagagurire ya migozi yose kuboshe, ya minyororo yose kuboshe ihereye kuri uwo munyororo w'ubusuma. Munyororo w'ubusuma warakubangamiye cyane, kandi ikindi gihe hari ikindi gihe wiyumvira kubivamo bikanka, ari ikindi gihe wihangana n'ukuri indwi yose gahera utivye, ukwezi kose ko gahera utivye, ariko hora agomba kubwire neza n'ubugisura kwiba, kuko birababaje umuntu mwiza nkawe Imana ikabikuzi nk'umusuma, umuntu asenga neza nkawe Imana ikabikuzi nk'umusuma, wanashaka niyo Bibiliya ukoresha niyo wivye. Impuzu uhavuja kwambara ugiye gusenga canke ahandi ni impuzu wivye, matera uryamye ko urabizi mu nzira byaciyemo, ibyo bintu biri mu nzu urazi inzira byaciyemo, urazi ko uri umusuma, kandi nubwo abandi batabizi, nubwo umudamu wawe atavyemera ko uri umusuma, nubwo umugabo wawe atavyemera ko uri umusuma, wowe urabizi ko uri umusuma, upfa kwikawusha mugabo urabizi. Uno mwanya ngo madagusengera uhora kugirira neza kugira ngo uve muri ubwo busuma. Nta mpamvu nimwe yotuma ugumura umusuma. Twe toba tukwita umuntu mwiza, mugabo mwijwe akakwita umusuma. Umugabo umwe niwe yari umusuma w'impene, maze yari bimena cyane, baca bamucapa ku mutwe bakoresheje icuma cy'umuriro, bashiraho me 2 meme canke babyanditse mu Giswahili ati mwizi wa mbuzi. Maze amaze gukizwa biramugora, kuko iki gihe cyose bari bamuzi nka mwizi wa mbuzi. Mugabo hagera igihe amaze gukizwa acahindura ya canke meme ikihinduka mwana wa Mungu. Amen, umwana w'Imana. Kare yari umusuma w'impene, mugabo mu nyuma caba umwana w'Imana. Nuvuga ko nawe bishobora guhinduka, urashobora guhindura ya mazina bakwita mbere abantu batakuzi. Ahanini simvuga bya bisuma bya karuhariwe, byo byaraboshwe cyane, mugabo navyo nyene bya bindi bibomora amazu. Nimba biriko biranyumva, ndabasavye ko muhagarikira ngaho, ayo mwivye nivyo mwivye birahagije. Mugabo kandi ndiko mbwira bya bisuma bindi byita ko ari bito bito, bitazwi cyane imbere y'amategeko y'ibisuma, bitazwi cyane muri bya bindi by'ibisuma. Umunsi uri izina rero uzofatwa, kandi uzoca wibuka no majambo nari kumvuga kuri radio. Reka ndangirize ndakubwira akagani k'umusuma n'umurozi. Umurozi yari baramubangamiye muri quartier abamo, kubera bamuzi ko ari umurozi, aca afata umugambi wo kuja kubaka handi hano. N'umusuma nawe baramubangamira muri quartier abamo, afata umugambi nawe wo kuja kubaka canke kuba ahandi hano. Mugabo abantu babiri ntibari bazinanye, kandi ntabwo baba mu gisagara kimwe. Wa murozi acagenda ahantu kure, araba ikibanza, avuga ati iki kibanza jewe no cubakamo. Acagenda mu ijoro atura amabuye. Atuye amabuye, wa musuma nawe agenda kurondera ahantu, acabona ikibanza kigaragara kirimo n'amabuye. Atahubwo no bangiza Imana ntanguriye hanyine mbona hari amabuye, reka nimba umushinge. Wa murozi mu ijoro aje kuraba, asanga hahandi umushinge urahari. Acavuga ati bwa bundi bavuga ko twebwe abarozi Imana itatuzi, ahubwo ni twizi nyene kubona iki nyimbira n'umushinge. Ati reka ntangure kubaka umushinge. Wa murozi arubaka umushinge, wa musuma aje asanga umushinge wubatse. Ati bavuga ko twebwe abasuma tutazwi n'Imana, ahubwo Imana yatwubakiye sawa sawa. Ati Imana iko iranyubakira. Ati reka ahubwo nshinzana n'amatafari. Wa murozi agarutse asanga amatafari ahari, avuga ati Imana yagize neza, ati Imana iratuzi kweri, urabona ko yanshiriyeho n'amatafari, reka nubake. Arubaka. Wa wundi nawe aje asanga inzu yubakitse ashirako amabati. Undi nawe araza asanga amabati ariko ashirako iripu. Undi nawe azasanga iripu iriko ashirako isima. Inzu iruzura yubatswe n'abagabo babiri batazinanye. Mwese yibaza ko ari Imana yamufashije kubera ubusuma bwiwe, ati je ndi umusuma karuhariwe, Imana iranyubakiye. Undi nawe ati ndi umurozi karuhariwe, Imana iranyubakiye.
ariko ivyo byose kwari kugira ngo Imana ishobore kubaronka, kugira ngo ishobore kubabuza ivyo bikorwa bibi cyane bibishe by'ubusuma n'uburozi. Maze uwundi munsi rero baca baba muri iyo nzu bose batumvikana, batazinanye. Umwe yarara mu cyumba kiri haruguru, undi akarara mu cyumba kiri hepfo, ntihagiye n'umwe amenya ko uwundi yaraye ngaho. Kandi bose akazi, umurozi yagenda saa 8 y'ijoro, yagenda saa 6 y'ijoro, umusuma nawe agataha saa 6 y'ijoro avuye kwiba. Urumva barabisanya rimwe na rimwe. Uwundi munsi nawe ugasanga bahahuriye bajyamye, mugabo umwe wese yari atoye icyumba araramo, undi nawe atora icyumba araramo muri ayo majoro yose. Mugabo umunsi rero urizina, umunsi Imana yagombye ko bafatwa kandi bimenyekana. Abasuma bagenzi we bamutuma amasafuriya, ati genda wibe amasafuriya utuzanire, niyo mari tugutumye. Aragenda arayiba, afata ashira hagati muri salon, ashira mu mufuko, ashira muri salon. Umurozi nawe bamubwiye ati genda utuzanire imitwe y'abantu, niyo mari tugusavye. Nawe azana mu gafuko ashira ngaho. Hageze mu ijoro, urazi ko baza mu ijoro, hageze ko bataha ajyanira abo bamutumye ibintu bamutumye, wa murozi ahitana umufuko abonye, urumva ntiyarazi ko hari indi mifuko, ko ntiyabona, nta n'amatara abarozi bagendana. Aterura wa mufuko w'ibisafuriya, yibaza ngo ni wa mufuko w'imitwe y'abantu. Wa musuma nawe agenda aterura wa mufuko w'imitwe y'abantu, yibaza ngo ni umufuko w'amasafuriya. Umwe wese ashikanye aho bamutumye, bahava baramufata ati wewe rero turabona ko ugomba kudukinisha, reka tugushira hagaragara tuvuge ko tugufashe. Baca bamenyekana uko barabakubita kandi biramera nabi. Nuvuga ko umunsi urizina, umunsi Imana izogomba kufatwa umunsi Imana izogomba gufatwa, ntibizosaba ibintu byinshi cyane. Reka ndakubwira indi nkuru ya nyuma. Umuntu yiyise umupfumu, mugabo atari we. Wewe Imana yamugiriye neza, acaratahura Imana maze arihana. Yigira umupfumu karuhariwe ahantu abantu bose bari bamuzi ko atari umupfumu, mugabo akiyemeza neza ko ari umupfumu karuhariwe, kandi akereka abantu ko akomeye cyane. Mugabo Imana nayo ikagomba kumugirira neza kugira ngo umukize ave muri ivyo byaha by'ubupfumu yo kuyita umupfumu, maze agirirwe neza nawe akizwe. Umwami rero atakaza ibintu, kandi ibintu byinshi baravyiba. Abasuma bavyivye barabasuma 10. Maze umwami abwira abantu bose ko bakwiye kubirondera. Maze bafata wa mugabo bamubwira ati wewe ni wowe mupfumu tuzi ngaha muri aka karere, genda urondere abo bantu kandi ubizane, n'ahandi turakwica. Umwami abwira wa mugabo ati aramwica kubera adashoboye kuronka, mu gihe atoshobora kuronka abivye ivyo bintu vy'umwami, harimo inzahabu n'ibiki n'ibintu ivy'ubwami byose. Maze wa mupapa arateka umutwe ingene ari buronke babasuma, arabura. Aragerageza uko ashoboye kose, arabura. Mugabo Imana yo yari ikeneye kumukiza, imugirira neza. Maze uwo munsi iryo joro bugorovye abwira umudamu we ati nta kundi, umwami aranyica kuko sindi umupfumu, sindi n'umuntu w'Imana, sindi n'ikintu na kimwe, sinzi ngene ndi buronke abo bantu bivye. Reka ngerageze uko shoboye kose mpunge. Abwira umugore we ati rero ntegurira imikate nirire, nta kundi, kandi ugitegura imikate 10 yonyene, ngende ndayitekere nako ndayitekere kugira ngo mpunge mve muri iki gihugu. Babasuma nabo kubera bumvise umwami yavuze ati umupfumu kanaka ni wagiye kuturondera babasuma. Babasuma babwirana ati genda mumvirize ku muryango iwe, mumve ko ariko arafumura, mumve ko yahavuye amenya aho biri, naye handi tuhava dufato kandi biyava bikomera. Umusuma wa mbere acaza ku muryango yumviriza wa mugabo yita umupfumu ko yo bariko arafumura. Biturana nuko umugore yariko arateka imikate, ahejeje umukate wa mbere abaza umugabo ati nuwa kangaho uwo? Umugabo yishura ati nuwa mbere. Wa musuma yibaza ko bamubwiye ati nuwa mbere, ashitse kumviriza aca yiruka kubwira abandi ati yambonye, ati yavuze ati nuwa mbere aje, ati turunge ku wundi. Wa undi agiye kungushika kuri wa muryango ngo yumvirize, biturana nuko umukate wa kabiri uhiye. Umugore abaza umugore ati yo nuwa kangahe? Umugore abaza umugabo ati yo nuwa kangahe? Umugabo akishura ati nuwa kabiri. Wa musuma kiruka ati yambonye nanje, yamenye ko nduwa kabiri nje. Kugeza ku 10. Hageze ku 10 wa mugore abwira wa mugabo ati uyu nuwa kangahe? Ati nuwa 10 kandi niwo wa nyuma. Amen.
babasuma nabati ya ati yatumenya ati ahubwo tumudodorere ko tumusaba imbabazi ntatuvuge mugabo tuzana ibintu baca bamudodorera ko baramusaba imbabazi bazana bya bintu amaze gukira icyo yaciye akora yaciye yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe avuga ati Imana irankije hano hantu sinzosubira kandi kwiyita umupfumu ahubwo ngiye kuba umuntu w'Imana. Imana yagukijije ahantu hamwe umunsi wari wivye, ikindi gihe Imana irakugirira neza ntibagufata, ikindi gihe mugabo hari umunsi wa 40 kumbure niririmo risigaye kugira ngo umunsi wa 40 wawe ubukwiye bahave bagufata kandi uzomaramara kuko wowe urazwi nk'umuntu w'Imana, urazwi nk'umuntu usenga, urazwi nk'umuntu wama ugendana Bibiliya. Mugabo ku kazi ni wowe uri umusuma karuhariwe kandi abantu ntavyo bazi kandi ni wowe wabatembejega, kandi muhiri wanyu ni wowe uri umusuma karuhariwe kandi warabatembejega, kandi no ku rusengero ni wowe wama wabivye kandi nahariya n'ahandi ni wowe wama wiba. Ni wiyubare rero usenga Imana ikugirire neza. Ngenda gusengera kugira ngo uwo munyororo kuveko kandi uno munsi umunyororo akuvako. Reka dusenge. Mwami Yesu mwamugira neza, mwamugororotse, ndagushimiye ko wagize neza ukatugirira neza kugira ngo uno munsi tuyagikorana no majambo. Benshi bariba ntavyo bazi, abandi barabizi, abandi baravyirengagiza. Kristo ugire neza, umugirire neza uyu mpapa, ugire neza uyu mama, ugire neza uyu mwigeme, uyu musore, umugirire neza nawe nyene. Era abana imisi myinshi agira muri ico cyacu busuma kandi yagifashe minenegwe kandi arazi kuzoza kandi uzohana n'ibisuma byose. Mugabo si kenshi avyiyumvirako kuko Satani amuha kwibagira, akibagira kwibihe biriko birayihuta cyane kandi uwo munyororo waramuboshe cyane. Ewe Yesu ndagusavye ko umugirira neza ukatagure uwo munyororo kuva no munsi abo widegemvya ntabagisubira kandi kwiba mu izina rya Yesu. Ndazi ko vyamunaniye guheba, ndazi ko yagerageje uburyo bwose kugira ngo abihebe biranga, ndazi ko yagerageje uburyo bwose kugira ngo ntazasubire kwiba biranga, ariko no munsi ndagomba Yesu ko umugirira neza ntazasubire kandi kwiba, abe umwana wawe nyezina akundwa nawe, azwi nawe, agukorera neza, akuzanira abantu kugakiza, abe umuntu wawe Mana. Ndazi kuza kubikora Yesu umuharire ni mu izina rya Yesu Kristo wa Mucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na Jackson Nkeshimana. Ugomvye kunyandikira canke ku telefona ni 79 57 14 29 79 57 14 29 na smart nizo nyene ni kuvuga 75 57 14 29 75 57 14 29.